nko mu zindi ntara zose zo mu gihugu c'u Burundi ubwicanyi mu mwaka w'1972 mu ntara ya Mwaro sagaseseshwa rumori abantu barenga igihumbi nibo umugwi wo gutoza kuri no kunywanisha abarundi severe umaze gukura aho bahambwa mu binogo rusangi. Abakurambere baho bari baciye ubwenge mu mwaka w'1972 barigana ingene vyari bimeze ariko ngo ntivyari vyoroshe. Yewe nitwa Bivugire Boas wo ku musozi Rweza komine Gisozi. Jewe navukiye ngaha muri komine. Rero muri ko mugomba kumbaza nk'ivyerekeye vyabaye kuva mu 1972. Jewe ico gihe ndabizi kubera yuko najewe vyarankurikiye cyane hanyuma rero Imana irankingira. Jewe ukiba ndabizi ico gihe niga mu mwaka wa gatandatu nari mfise imyaka igera ku 18. Ico gihe rero ko ndabizi baraza bakafata abavyeyi bacu ngo we ngo leta gwira gukeneye bakaza rero bagaca babatwara jewe batwaye data bamutwara na mukuru wanje. Ico gihe rero bagemuye bukeye hamwe ku ikomine bavuga ngo babatwaye kugira bagende kuraba ukuntu bavuze ngo babatwaye muramvya ngo ngaha ngo siho bakiri. Ico gihe rero turasinze abantu bace bavuga bati baterega burya batujya Boas naho mwatwaye se biraho mukaba mwatwaye na mukuru wiwe ndababaye ataje ko mutatwaye ujyanye ariko yiga amashuri ntaco mwakoze. Nanje rero baca baramburira kuva kuri ico gihe nari umusore nari inkuze nataguye ishuri inkuze. Rero baca bavuga ngo ngo hajya ngo bavuze yuko bahajya batwaye so na mukuru wawe nawe utegerezwa kugenda. Rero nca ndahunga sinzi ukuntu mpunze ndagenda muzabubanza hariyo mukuru wanje nawe nsanga yarahunze ni kuko vyari ku Burundi bwose. Hanyuma rero nca ndagenda hakujya muri Kongo nca ntora abagenzi tuguma turiko turatembera kugeza aho ngenda muri Uganda nsangayo umugabo yava ngaho Nyakararo nyene nasanze je natangwa wa gatandatu gw'intare nawe ahejeje umwaka w'indwi aca kurikirana ibintu by'umushoferi acegira muri Uganda. Mbega abo bantu baza gutora abo bantu banyu uyu munsi harabo ukibona harabo wibuka mbega no munsi muhuye nabo woshobora kubababarira canke undi wese ashikiyo nivyo ariteguye kubababarira mu gihe umusaba nk'ikigongo. Oya kuvyukuri abo ntabakiriho bari bakuze ntabakiriho nico gituma natwebwe nk'ubunye turiko tuvuga iyo twari twagiye turabona ubunye nabo ntibakiriho barashaje ntibakiriho mugabo nk'ubu niyo babakiriho twoshobora kubababarira kubera yuko ico gihe dutohoje twumvise ngo nivyo vyari bigezweko kuko ubunye kugeza ubu igituma tushobora kuba twarababarira ico gihe bavuga ngo byace bivuga ngo n'abatutsi bagomba kwica abahutu ariko kugeza uno munsi rigituma twobabaranira tukababarira nuko tubona ubunye umuhutu umututsi umutwa ubu bose baganira bagahurira kuri ibintu bimwe. Iyo twari yabaye ico gihe 72 twese twarabihonyanze vyaraheze natwe twiciwe abo bantu ubu unye tuvuga tuti Imana niyo ishobora kubibona kuko abo bagize ibintu vy'ibishetani. Mbega Mutama abavyeyi bawe babwiye ntaco barabatwaye nk'amatongo. Murakoze abavyeyi bacu batwaye ubufise inka bace bazitwara ufise impene bace bazitwara nka jewe iwanje bace batwara inka zibiri zari zimbitso batwara na zitatu data yari yariguri izo zose zaca zigenda bace batwara n'utwo muzu twose ari nk'ufise imashini cyangwa afise ikindi kintu bace bagitwara. Papa wawe hari ikintu yoba yarakora kwico gihe bavuga ko habigisha cyangwa abakorera leta aribo barondwa cyane. Papa wawe na mukuru hari ikintu bakora nko muri leta? Oya ntaco bakora mugabo bari batunzwe n'amasuku bari bafise ubutunzi bw'ibitungwa kugeza no munsi murabona ubufise ibitungwa ngaho onye arashobora kurusha ubutunzi ujya akora muri leta. Wagiye guhindukira ryari ko bavuze ko ari warahunze? Nagiye guhindukira mu 75 maze imyaka 3. Ikizere cyari kugira ibintu. Ikizere baci twaragiye turatoza twumva impore i Burundi yagarutse hamwe duca turagaruka tugarutse rero duca dusanga kuvyukuri bamwe bariko baravuga ngo hajya twarihenze twagize nabi. Kati habwaro izi wumvise ibibazo twareko tubaza mugenzawe mbega nawe buno bwicanyi bwo mu 1972 bwabaye uriho wangana gute nibiki wabonye wobwira nibiki wabonye ushaka kubwira abari ngaha n'abari ko barumviza zino samirizi n'abaraba zino mbonesha kure. Niga mu mwaka wa 5 itwe muri komine Gisozi nyene hanyuma hari mu kwezi kwa 4 icyo gihe
hatagwa hapikiriye twumva ibintu bivugwa ngo hariya mu Rumonge hateye abantu bica abantu niba barashe ntibapfa cyane hatapfa barashwe babanze gute nyuma yafa bihinduka rero dusanga bati kwishuri bakarisha amacumi imbere y'ishuri abantu bariho bose nta numwe havuga twaciye duhunga duca amadisha duhunga turuka muhi tugeze kumuhana naho dusanga naho nyiri byateye kwa kuri nyene kazwo naza gutora umuvyeyi akajana bakana abantu baraheza aho imbere yuko baza hari ibimenyetso byari bihari twiki hari bitwono nakimwe twari tuzi byadusiriza nko kunyira bavuga ngo abantu ngo uzi gufata abantu baje kuri bicayi muramvye baje mu mihana rero batwara abantu bavuga ngo bagiye kuri bicayi muramvye yasubira kumubona cagenda yiyi iri muhira bacaza kuyobora bamutwara yigendera yego cyane n'ubuhira inyuma bamushira ko dashari nka wewe mu muryango wawe hari uwo baba baratwaye batwaye data wacu na data namwe ne wacu uyu munsi uhuye n'abo bantu nyambaye baba bakiriyeho ndazi bariho bamwe bari mbega wewe nka wewe wamaze gutahura yuko kumbura ivyo bakoze bitakoze bose kandi byo byarakozwe kubera kutamenya uno munsi we muhuye n'umuntu yakugiriye nabi wo mugira gute wo mubabarira mbega gusabye iyo bimara ubujyango ntibihora tweheba reka uko byamaze byarashitse kuko ugiye kwihora naho tuvanga abantu bacahera kwisi tumuhebera kandi dukareka nakundi uyu munsi none na akahe kamo ushaka gutera abandi kumbure bahabuze babo ariko kumbure batiteguriye gutanga ikigongwe no mu gihe wo gisabwa ikiza yeneza ko baharirana bagahana ikigongwe kuko nta uri kwisi azohava aheza umugeni wabo John twandika Dismas ndeke Dismas avuka ku mutumba wahe Nyamiyaga ndeke Dismas umuntu ariko arakuraba turana kufise imishatsi yera bigaragara ko ufise vyishuzi mbega abagenzi barahejeje kubutubwira ivyo bazi kubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 we nawe nk'umutama homuye harico wowe ubiziko ico no bandabizi ko byo byarabaye mu myaka ya kahise ane 72 j'étais élève j'étais en 6e atwe c'était le 29 avril twaragenda hari bigori byari byeze hari ibintu by'amarondo twaca ngaha kwagenda ku mugero kwashika ku ishuri itwe za ku ishuri twe no mu kagozi twasanga ibicaniro abantu baharaye twibe twarabana twarotsa n'ibigori cyo gihe tukarengana abantu bakabara irondo bugaca bakatabona imiwa icyo gihe hariho mubigisha batwigisha icyo gihe hariho abazayirwa abitwa arimasi akaba n'abandi bariho rero icyo gihe twebwe tuhari icyo gihe twarabuze abarimu batwigisha kuko icyo gihe baciye bahagarika amashuri bati abana ni mutaye muhira tuje tutamuhira hageze gutangura amashuri turagenda baradutuma ko turagenda ku ishuri turatangura amashuri icyo gihe duca turabandanya muri icyo gihe hariyo abazayirwa harimo abarundi hariho abarundi bitwa harimo ari mwigisha w'inyaga kwabare simukiza nagiye Samson icyo gihe turagera turatangura amashuri mu mwaka uheze amati amahoro yabonetse basubira ku ishuri muri uwo mwaka aracegenda kwiga igwintara muri icyo gihe twagiye ku ishuri amashuri twahagaritse twaragiye ku ishuri dusanga abarimu babahinduye hariho abarimu batwigisha nk'abazayirwa bari bahunze n'abarundi nyene sinzi ko bari bahunze cyangwa uko baba barapfuye uko babivuga hari abantu bahungiye iki nta bwicanyi bwabaye bwicanyi bwarabaye bahunga uko barondegwa ubwo bwicanyi mbega bwakorerwa bande neza na neza bwaraba bande icyo gihe kubera ibintu bya politiki byaraba abahutu none nkawe yego ubonye wibutse ababanye abiyaremu bawe ngene bishwe kandi bariko barabigisha ntibavangura ngo murabatutsi mugo mukaca mubona bariko barabica nk'ubu wewe ivyo ubiha wiyumva gute icyo gihe ibyo byari ubwicanyi bwagendana n'ibihe bya politiki byari bigeze twabimenye je nabimenye nja gusenya kuko icyo gihe cyuko abantu bicwa sinashobora kuhashika ngaha nabimenye nza gusenya ngaha mu biti
muri ibi by'urukari. ico gihe hari mu myaka iyihe? Hari igihe cyo mu mwaka w'1970 na gatatu gutyo niho nabona rero ipfu rishasha ngacamenya yuko hahambwa abantu. Kuva ico gihe byagumye mu mutwe yuko hoba hahambwa abantu, ni igiki cyatumye ubigumya mu mutwe? Nabikumije mu mutwe kubera hapfiriye data, hapfira ba data wacu, bene wacu, nicyo cyatumye rero nguma ndahishiramo uko naza gusenya niko nahaguma ndaharaba. Nawe icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ashikiriza ko mu nama nkenguzamateka bariko biga izina bozoha ubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972. Mu biganiro biheruka gutunganywa n'inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kumenya neza ukuri ku byabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 n'izina yohabwa ubwicanyi bw'ico gihe, abitavye ivyo biganiro bava mu mirwi no mu mihingo itandukanye barashinze intahe ku byabaye mu mwaka w'1972 haba mu majambo canke mu nyandiko. Ibyo basabye cyane cyane ni ibi bikurikira: ubwa mbere kwita ihonyabwoko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwakorewe umurwi w'abantu bo mu bwoko bw'abahutu hisunzwe integuro yabwo, ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu kwica abo yari ijejwe gukingira, n'ingene abishwe basobanurwa mu bandi hisunzwe ubwoko bwabo. Bwa kabiri kwisunga amategeko y'igihugu n'ayafashwe ku rwego rw'amakungu mu kwiga no kumenya icyokorwa ku bijyanye n'iryo honyabwoko. Ubugira gatatu gusanasana imitima y'abahuye n'ayo makuba na cyane cyane kubakurako izina ry'ubumenja. Twagomba dushimire cyane umurwi w'igihugu ukuri no kurekuranira severe ko wumvise ibisabo by'abacitse ku icumu mu bwo bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Tukaba dukoraniye twese hano kugira twibuke twongere dusabira abacu bagandaguwe.